ruheshi 2025 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe amakuru ahagazeko ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye muri kano kanya Dunduje mbaza umutima niwe agire abashikiriza amakuru mwateguriwe afatikanije na Aubin Felix Irankunda ari mu buhinga bw'ivyo. Abavuga ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaronse igihugu bukinisha bene co bakaguma binumiye ngo ntibabesha. Bamwe mu banyagihugu babivuze inyuma yo kumva imvugo z'abashikiranganje babiri zivuguruzanya kuvyerekeye umwimbu w'ibigori wegeranijwe mu kigo Anagesa. Abo banyagihugu basaba abarundi bose kuva ibuzimu baje buntu bikureko intwaro iriko ibasubiza inyuma. CNDD FDD yonyene naho iriko yikumira ko ubutegetsi bwose bonishobora gukura Burundi mu kaga burimwo, harakenewe ivyiyumviro vy'abandi n'ibindi navyo muraza kuvyumva bivugwa n'umukuru w'ishirahamwe Parsem. Hari n'ayandi mu kanya nido ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kazi. Ndongeye kubaramutsa. Abavuga ko ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD FDD bwaronse igihugu c'u Burundi bukinisha ngo si ababesha. Bamwe mu banyagihugu babishikirije bamaze kumva ivyashikirijwe na bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi. Prosper Dodiko mu vyo ajejwe harimwo uburimyi na Marie Chantal Nijimbere mu vyo ajejwe harimwo ubudandaji. Umwati muri za toni zirenga 70,000 z'ibigori vyegeranijwe na Anagesa. Ibiro 500 bizotabwa, itoni 20 zizogurishwa kubaziha ibitungwa kuko vyononekaye naho atari cane. Hasigaye itoni 15,000 mu bubiko zitararonka isoko, ibindi vyarasohotse. Ubundi nawe ati twararondeye amasoko yose ashoboka kugira ntihononekare umurengera. Abanyagihugu bamenyesha ko leta ihari ititayeho gutegura neza imigambi igira abategetsi ngo bafise akanya ko kwiyumvira uko basahura itunga ry'igihugu gusa, uwo kwiyumvira inyungu rusangi ngo ntubabaze. Ngo nico gituma n'ibigori vyegeranywa na Anagesa vyononekarira mu bubiko budatunganijwe neza, ikigega ca leta kikaguma gihomba. Abo banyagihugu basaba abarundi kuva ibuzimu baje ibuntu bikureko intwaro iriko irasubiza inyuma abanyagihugu n'igihugu ha kubateza imbere. Inkuru dukesha Aline Munezero. Mu nama nshingamateka yo kuri 2025 ruheshi umwaka wa 2025, Prosper Dodiko umushikiranganje mu vyajejwe harimwo uburimyi yagize ati ndoguruye twamugina ubuheruka mwaradutumye gucagura ibigori vyononekaye, twasanze kubivangura byo dutwara imiliyaridi 5 n'imiliyoni 100 amafaranga y'amarundi. Tumaze kubona ko aya mafaranga ari menshi, twaciye turondera isoko kugira ngo tuzobivangure dutera tubigurisha. Twabanje kubipimisha mu kigo c'ubuziranenge BBN, hama ivyari bimeze neza tubigaburira amashure y'indaro, amabohero, abasirikare n'abapolisi, ibindi tubironderera amasoko. Ndugaye twamugina. Prosper Dodiko yabandanije agira ati nduguruye twamugina muri iyo minsi iheze hari hasigaye itoni 15,000. Duheruka kandi kuronka isoko yo hanze, umwe yadusavye itoni 5 n'uwundi yadusavye itoni 7. Ibiro 500 vyarononekaye gose tuzobita, na itoni 20 zitononekaye cane tuzozigurisha kubaja kubigaburira ibitungwa kuko ivyo byose abantu ntiboshobora kubifungura. Dugaye twamugina umushikiranganje w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yasiguye ko uko kononekara kwavuye ku vyatobaguwe n'imbeba, ivyononywe n'uruherezi, ukudategekanya ingene bizogurishwa canke bizohingurwa n'ibindi. Yasozere avuga ko ubu bariko baragira urutonde rw'ivyokorwa kugira ngo mwiyegeranya rikurikira ntibizosubire kononekara. Nayo kuga Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje w'ubudandaji ngo bararondeye amasoko ashoboka mu ntumbero yo kwirinda ko hononekara umurengera, aho yavuze ko bagerageje kubiha amahinguriro ahingura ifu y'ibigori, ayahingura ibigori mu bifungurwa vy'ibitungwa. Eka ngo mu bushikiranganje yarongoye barashize ku isoko kandi ikinyobwa Bright gihinguwe muri ivyo bigori. Bamwe n'abandi mu bakurikiranye izo siguro z'abo bashikiranganje babiri babonamwo imvugo zivuguruzanya, mu gihe umushikiranganje w'uburimyi asigura ko mu vyatumye ivyo bigori vyononekara harimwo kudatega
bategekanya ingene bazogurisha canke bizohingurwa umushikiranganje w'ubudandaji wewe yasiguye ko ivyo byose babikoze abo banyagihugu bakabona ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD yironkeye igihugu c'u Burundi ikinisha bene co bakaguma binumiye kubisanzwe ngo abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye abigarutseko mu guhimbaza imyaka 5 amaze ku butegetsi nta mwanya bafise wo kwitaho ivy'igihugu bafise wo kurondera uko basahura no konona itunga rusangi basaba abarundi bose mu butandukane bwabo kuva ibuzimu baje ibuntu bikure ko intwaro iriko irakinisha igihugu ikagisubiza inyuma hamwe n'abanyagihugu hakubateza imbere. CNDD-FDD yonyene nishobora gukura Burundi n'abarundi mu bukene n'inzara barimwo ngo ibateze imbere. Kuri uyu wa 23 ruheshi 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri bimwe mu vyaranze imyaka 5 y'intwaro ya Varisito Ndayishimiye, Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi arongoye ishirahamwe Parseme niho yabishikirije. Kubwo muhinga mu vy'ubutunzi ukwiyagurira kwa CNDD-FDD ikihariza ubutegetsi bwose nibizotuma akaga igihugu kirimwo kikavamo. Umuti uzoboneka ari uko n'ivyiyumviro vy'abandi barundi bishizwe imbere n'ibindi tubishikirizwa na Ninete Nonsi Mutoni. Umukuru w'igihugu umukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi barasabwa kumva ko boreka kurota ku Burundi bushobora gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 mu gihe ibintu kuri no saha byifashe nabi cyane mu Burundi. Umukuru w'ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira bashobore gushika ku iterambere rirama abwira abategetsi babiri ko urupfu n'urupfu by'Uburundi biri mu minwe yabo ko kandi n'Imana izobabaza uko bahisemo kwifata gukiza cyane kwica igihugu. Tureke kurota iyo vy'amadovize imwe n'ibintu byifashe muri guverinoma bikimeze uko iturote ngo vision oya tureke kurota. Aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruminwe yabo. Imisi kwe tubona n'ibindi bwa mbere ni conscience ya leta n'umuganga uri ku butegetsi. Conscience ni banyumve aho bari bamenye ko kuri nasa ku bintu byifashe urukiza rw'Uburundi urupfu rw'Uburundi ruri mu minwe yabo. Aho uko ibintu byifashe kuri no saha bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu urupfu rw'iki gihugu ruri mu minwe yacu kandi ko Imana izo bibabaza aju. Aho rero kuri w'igihugu anyumve umutwara umugambwe anyumve urukiza urupfu rw'Uburundi ruminwe yabo nyene bazovyifatamwo Imana kandi izobibabaza. Imvugo ya politike yo kubesha ko ibintu bimeze neza kandi abanyagihugu bamerewe nabi bigiye guhagarara kwanga abategetsi bavuga ko abarundi bikwije kandi atari byo iyo nzira ku bwa Parseme ntizoshika nawe ushobora gukira atemera ko agwaye. 2 nuko kwaguseruta ko ibintu biriko bitameze neza. Imvugo bintu ni sawa turi mu ntuze kuyembereza ko abantu ariko baramererwa nayi bagira iki y'amvugo ya politike irakweza agomba no guhagarara. Ibintu ko biri ibintu ntibyifashe neza nteje kubidekiriva mu by'ubutunzi n'iki. Aho rero babyumve uko utemeye kugwaye n'uruzukira gute bya bindi amaje turafise ubu turikwije turagize gute ubu iyo nzira izoshika hatarondewe ivyumviro inyuma ya systeme CNDD-FDD bakiyagurira abo nyene ubutegetsi bwose yiharizwa na CNDD-FDD ntibikunda ko Burundi buva mu kaga burimwo. Umuhinga mu by'ubutunzi yarongoye ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana niwe abandanya kubishikiriza. Kugira gatatu kumenya ko bo bonyene batarondeye ivyumviro by'abandi ande oro di systeme nibishoboka bamenye bonyene bagiye kwiyagurira mu rya mugabo bonyene bikunda.
umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD basabwa na Parseme kumenya ko hatabaye gufashanya n'amakungu ivyo bakora vyose nta nkingi zikomeye zihari z'ivyo bariko bakora. Iyindi nkingi ikomeye yirengagizwa n'abo bategetsi nukumva kumwe ivy'igihugu, bo bazi ko guhatira mu mugambwe umwe abanyagihugu ariko gutuma bahuza bakumva kumwe ivy'igihugu. Ico naco gishobora guhindura kuko no mu mugambwe umwe habamwo ivyiyumviro bitandukanye. Impunzi nazo nyene ntizikwiye kuguma inyuma y'igihugu, hakaguma haba uguterana amajambo. Shaka yindi nkingi ni coopération internationale, naho nyene babimenye kaza muri coopération internationale ndabona zimobile zinjire yari militaire y'ama banki mondiale amabada basaba ama reforme kugira igihugu kironke. Yindi nkingi ikomeye ni ya senisema y'cohesion, ntiyite kontera cohesion ngwibici wewe nyimba nizo nzo uzosanga kuva kuri nde muzanterwa kuri nde bose bari mu kodadaza ibyo nyene bashivuga ati bose bari kodadaza ibyo nyene ariko banyigana ni bya bitu umuntu ariko akoresha son pouvoir public mu kugira afite abandi kamikine ya senisema y'cohesion sociale, senisema politique, kugerageza yuko abarundi batama mu njyane bazabategwa n'amatora cyangwa bategwa n'ibindi njyana zadushikanye impunzi hanze iki guterana imiragwe kwezo sociale so kuvuga ngo abantu bose ko bacitse bari mu mugambi ngo uri ku butegetsi oya isi yo kwezo no abantu bindi ko mu butandukane bwabo bagiye hamwe barabona ikiri essentiel iterambere ry'igihugu wenda kubashira ngo nyumutse ko tushaka umugambi umwoya n'ubundi bagiye baje mu mugambi watawujamo n'intu gutabatera nayo bose bateranye n'ubundi namakura canka aja mu mugambi nta gihe gihindutse yawe medekura mu mugambwe zijamo. Ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ubuzima mu gihugu ngo bwanse inzara izura inzara, abanyagihugu barangwa n'imyidogo ku buzima bubi babayemwo, n'ijambo ngo barajyatswe bakabeshwa ngo bazotora kugira batwagwe neza. Ubuzima ngo bwanse kurikire uyu munyagihugu. twebwe nk'abarundi twarushe kuri intwaro ya CNDD-FDD. Intwaro ya CNDD-FDD yaturiye umutima twebwe abarundi. Ubukene buzura inzara bugata. Ino musi umunyagihugu mutoyi nta jambo agifise ariko tukaguma duhendwa ngo nidutore neza tuzotwarwa neza. Ino musi umunyagihugu mutoyi hariho umunyagihugu yarabaye hadashobora kuronka n'ibihumbi 8 ngo asimire umuryango. Mugabe ino musi umuntu umva wanyuma umwe novuga ko ari umuntu hiyaho umva adafite ibihumbi 10 ntashobora kurara afunguye aha n'inzara mu gihugu gusa. Ubuzima bwanse inzoga zozo nizo kunywa abatunzi nizo kunywa abantu bifise n'ukuri ubuzima bwanse mu gihugu byanse byabuze umuti byabuze byanse nta muntu akivuga nta muntu akigira ibintu byose byabaye takitaki byabuze byanse. Umuhora wo gutumatumanako wa limitere nawo uri guhura ibisanzwe bihuha. Bamwe mu bamaze kuriha ikori ry'ibihumbi 2,400 risabwa na leta baguma babona bayakatwa mu gihe cyose bashize amayinite muri telefone. Ico ngo ciyongera ku bifungurwa bizimvye, indagara zine ngo zigurwa amafaranga 10,000 muri kino gihe. Bamwe bakaba badafise aho bayakura. Aho ibintu bigeze abanyagihugu basaba Imana ngo ibatabare. Umwe mu banyagihugu twaganiriye twongere tumutegabire. Hakaba n'ikindi kintu kijanye n'umuhora wa limitere bagishirije mu gihugu cyose abantu bose bariko bararira ugura amayinite ukazona bayatwaye ngo hari ideni biyishuye atadya n'ibigeze usaba muri uwo muhora wa limitere ugira ngo ushyizeho amayinite yose bagakokora bagatarika. Bavuga ngo tuzoriha ngo nikori ngo 2,400 ngo ikori ngo ndo kurikira telefone mu mwaka wose. Rero ushiraho amayinite bakwishyuye ya 2,400 bakabona biraheze n'ubundi n'ubwo umushyiramo amayinite baguma bayanokora baguma bayatwaye. Babuze icyo dufata n'ico tureka twabuze kweri. Imana yo mwijuru nigiri tabare n'ukuri babuze icyo dufata n'icyo tureka. N'ukuri Imana yo mwijuru yose ifata igihugu cy'u Burundi cyose ikacubika n'abarimo bose ikacubika twese tukubama igatuma ikidukuramo kuko babuze icyo dufata n'icyo tureka. Nta mukene nta mutunzi abantu bose turiko turarira twese babuze icyo dufata n'icyo tureka. Nta muntu akironka icyo yifashisha ubukene buzura inzara. Ubu indagara kugiye mu isoko indagara zine ni 10,000 ugashorura indagara zine ku 10,000 ufite umuryango
umuryango w'abantu nk'umunani canke batanu ingene izo ndagara mwozirya ari indagara zine ku bihumbi 10 none izo ndagara zozo ntibisabwa ko hategerezwa kuronderwa ico zikozwa ubusanga umunyagihugu niburi atigeze kuba afite ibihumbi 10 ku munsi kugira ngo afungure none umunyagihugu ntiye hakenye atagira kubura atagira icyo akora umva amahirwe ibihumbi 10 bya buri munsi azobikura he no ku munsi umwe ibyo bihumbi 10 atakintu yaronse abikoramwo akora ngo byinjize no kuri twarushe twahwereye Imana yo mwijuru nigiri dutabara ikindi fata igihugu cy'u Burundi cyubike cyubame kuko nta barongoye bidufite bo kugitwara atari kwicarako atari abaducuritse nta barongoye bidufite bo kugitwara ntabo n'ukuri Imana yo mwijuru nigiri dutabara ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe nkuko mwavyumvise mu ntango uyu n'umwanya w'ikiganiro iganuke kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 2025 ruheshi 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo bamwe bita cihunguka abandi co kuvayo ikigabane ca gatandatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu mugishikirizwa na Pastor Jamse Uwizeye mu gikurikirana bakunzi ba radio haguruka turongeye kubaramutsa umwe wese ahari amahoro y'Imana bane nawe rero muri kino kiganiro cacu iganuka cyo no munsi tugiye kumviriza iganuka Imana iduha biciye mu ijambo ry'Imana dusoma kuvayo tabo cyo kuvayo gice ca gatandatu turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Imana yongera bibarira Mose uhoraho barira Mose atuhereye none uzoraba ibyo nzogirira Farawo ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abarekure mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe Imana ibarira Mose ati nduhoraho kandi niyeretse Aburahamu na Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose ariko sinabimenyesha muri iryo zina ryanje uhoraho kandi nako mu isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu c'i Kanani igihugu babayemwo ari inyambukira kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli abonye Egiputa bazigiye mu buja nibuka isezerano ryanje nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho kandi nzobakura mu bikebere abanyegiputa babakebera bakure mu buja barimwo bacunguze ukuboko kuramvuye n'ibihano bikomeye Imana yacu habwa icubahiro inshuti bakunze muriko muratwumviriza aya majambo y'Imana twumvise ni gihe Mose canke Musa yari avugana n'Imana Imana imuhagurutsa kugira ngo aje gutabara ubwoko bw'Imana iyo bwari bugorewe mu gihe abanyisirayeli bari mu bibazo bari muri Egiputa bacugwa bufuni na buhoro bari mu miborogo bari mu bibazo bitandukanye ariko Imana iza guhagurutsa Mose uyu Mose yavutse mu gihe itegeko ryo kwa Farawo ryari ryavuze ko umwana wese w'umuhungu avutse bamwica Imana utabare cane hariho igihano co gupfa ku mwana wese w'umuhungu mwibaze umwana akavuka agaca yicwa kuko ari umuhungu atacaye akoze ariko baravuga ngo umunyisirayeli wese ngo baha itegeka bakirizi ngo nimwabona bajya baheburayo kazi bavyaye ngo muce muraba ico bavyaye ngo musanza n'umukobwa mu mureke ngo ariko nimwasanga ari umuhungu mu munige mu mwice Imana itabare cane ngo ariko ijambo riravuga ngo Imana iraza ngo iza muri aba bakirizi ngo nabo ngo n'abahungu ntibabica ngo Farawo ayarushiza kubona ngo abantu bagwira ngo aranabaza bakirizi ngo mbega kubera iki bagwira ngo itegeko natanze nimwaryumviye ngo baca barabwira ngo barishura Farawo ngo rega ngo baheburayo ngo mu kuvyara baranyarutsa ngo bavyara banyarutsa tugera kuhashika ngo banyarukije Imana utabare cyane ndagiye ngo ijambo riratubwira mu bice by'imbere yaho twasomye ngo maze Imana iciha umugisha gwigirira neza abo bakirizi Imana yacu agwicubahiro uyu munsi hari abantu bazima bari abantu beza banka gukurikiza nubwo ari abo kwa Farawo nubwo ari abakozi ba Farawo nubwo ari abakozi baba bagendera ku mategeko ya leta yica abantu igira nabi abantu ariko bo bakagumana umutima mwiza ndagenda kuzanira iganuke wewe udakurikiza amategeko mabi utameze nk'ababandi ngo niteko ryavuye hejuru ngo ni hejuru babitegetse ngo naje nahawe amategeko nabo hejuru ariko kagoma ukorera ivyiza abantu ukanka kurenganya abandi ukanka kuhohotera abandi Imana iraje guha umugisha Imana iraje kugirire neza Imana yacu ihabwa icubahiro Imana itugirire neza hanyuma rero uwo Mose nabaza kurokoka gutyo hanyuma ngo nyina aza kumunyegeza mu rufunzo umukobwa wa Farawo aje koga ngo aramubona ngo aramujana kurira ibwami Mose akurira ibwami Imana yacu ihabwa icubahiro uyu Mose yavukiye
bavukiye mu gihugu atari iciwabo ndaramukije abantu mwese mwavukiye mu buhungiro Imana ibagirire neza Imana yacaga icubahiro rero uwo Mose rero ngo amajambo twasomye ijambo ratubwira ngo Imana iza kwiyereka Mose rero nuko uwo Mose amaze gukura yarahagurutse Imana yaramuhagurukije Imana yacaga icubahiro agira ipfuye aritegereza nubwo we yarabayeho neza nubwo yakuriye mu rugo kwa Farawo aravuga ati bisino vyihanganira sino kwihanganira kubona akarenganyo kabi wacu yewe muntu wahagurutse ukanka kubona kwihanganira akarenganyo kabene wanyu ugahaguruka kugira ngo ugwanye akarenganyo k'abarundi bene wanyu nagenda kugira ngo Imana iragushigikiye kandi Imana iri mu ruhande rwawe Imana yacaga icubahiro Mose nawe arahaguruka aravuga ati sino kwihanganira sino nubwo ndi kwa Farawo nubwo mbayeho neza nubwo ndya neza nubwo mbayeho mu buzima bwiza ubuzima sino bugumamwo ngo ngume mbona biwacu ariko barahohoterwa ngume mbona abandi babayeho nabi hari abantu bahagurutse baravuga ati nubwo jewe mbona mbayeho neza ariko sino kwihangana mu gihe mbona abandi bariko bararenganywa mu gihe mbona abandi bariko baracibwa imanza za ngondagonde mu gihe mbona abandi bariko baranyuruzwa mu gihe mbona abandi bariko barabuzwa uburenganzira bwabo bagaca bahaguruka bagenda kubwira iganuke ryiza ngo Imana iri kumwe nawe Imana iragushigikiye nkuko Imana yashigikiye Mose nawe iragushigikiye Imana yacaga icubahiro ndagenda kubwire Imana igiye kukwiyereka we wahagurutse kugira ngo ukure abandi mu karenganyo Imana igiye kukwiyereka muri indi zina Imana igiye kukwiyereka mu bundi bushobozi Imana igiye kukwiyereka mu bundi buryo kugira ngo ubone ko Imana iri kumwe nawe Imana yacaga icubahiro Imana iramubwira ngo ndi Imana yakomeje isezerano ku murongo wa 4 naba ngo kana akomeje isezerano ryanje nabo